Ndabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication, ndabahaye ikaze muri kino kiganiro canyu ijambo rya jambo. Nizeye ko muri benshi duteramanye kandi mwiriwe neza mutekanye murindiranye gishika ijambo rya jambo. Ndi kumwe rero mu ijambo rya jambo na Patiri Desire. Kaze Pat. Murakoze kumpa ikaze. Yego murakoze cyane. Turi ku munsi w'ubushikiro ijambo ry'Imana twabarikuye muri Luka mu kigabane ca 21 kuva ku murongo wa kangahe wa 25 tugashikana ku murongo wa 28 ariko umuntu agaca asimbiza agaca agenda ku murongo wa 34 agaca asoma agashikana ku murongo wa 36. Inkuru za mukama wacu Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Hazoba ibimenyetso mu zuba, mu kwezi no mu nyenyeri. Kwisi naho amakungu abe mu maganya, abe mu kajembegete gatewe n'ukwasana kw'ikiyaga hamwe n'ukwibisebuzi. Aho abantu bazocika inkokora batewe ubwoba no kurindira ibizoba bigiye kuba kwisi nzima. Nkako n'inteko z'ijuru zizonyiganyiga. Niho rero bazobona umwana w'umuntu aza mu gicu afise ububasha n'ubuninahazwa bwinshi. Ivyo bintu bitanguye gushika murame muraramuye umutwe kuko ubukiriro bwanyu buzoba bwegereje. Nimugabe imitima yanyu ye gutimbishwa n'ubuhumbu n'ukuboregwa n'umwitwarariko w'ivy'ubuzima. Ahandiho wa munsi uhavubagwa ko giturumbuka nk'umutego. Nkako uyo munsi uzogwa ku bantu bose bo kwisi iyivi kagera. Nimwame mugavye rero musabe imisi yose kugira ngo mubashe gukira ayo mabi yose agiye kuza mushobore no guseruka imbere y'umwana w'umuntu. Imbere yo kwinjira mu idonido y'ijambo ry'Imana, mbega ubushikiro muri Katolika bahimbaza uko umwaka utashe no kuvuga iki? Mu Gifaransa tuvuga ngo c'est l'avant. Iryo jambo rya avant naryo rizana na murindi ryitwa adventus mu Kilatini. Iryo jambo risigura nogira nti amaza. Amazi ataramazi asanzwe nko ku mupati twabere hadeze yaje ngaha muri studio za BNP TV. Oya namaza y'umuntu ahambaye hajya nyene nk'umwami agira shika wana nka president agira shike ingene ibintu byose abiteguye neza, abantu bose biteguye bari mu gihagaro n'akanyamuneza byo kumwakira hamwe nyene atamaje ashitse nko kwirembo. Nico bita adventus, amazi adasanzwe y'umuntu adasanzwe kandi mu mwanya udasanzwe. Bivuga yuko rero ni cagihe twinjiramwo cindwi zine kidufasha kwitegurira amazi y'umukama. Amazi y'umukama na cane cane hamwe yaza akigira umuntu agaheza agasamwa mu mbanyu byo wacu Bikira Maria akamutwibarukira akamudushikiriza akamushika mwibarukirisi. Nayo mazi rero twitegurira kuko ntasanzwe ni Imana yari imanutse mu buzima bw'abantu. Namazi adasanzwe nubwo umenga yaje mu bintu bisanzwe yaje amanukanye udasanzwe Imana mu buzima bw'umuntu. Ari naho kandi ayo maza sinzi ko wumvise ijambo ry'Imana dutanguye gusoma kuri ndwi ya mbere nako uno w'Imana wa mbere ubushikiro umenga ryatujanya ahubwo mu maza yandi ya kabiri amwe yo mu buninahazwa aho yeza azogaruka ngo mu buninahazwa amwe tuvuga no mu gisabisho cy'ukweme ngo azogaruka mu buninahazwa. Naho nagira nze muri ko murasigura ko ari amaza y'umukama. Amaza y'umukama twigishwa ko umukama ari mwiza mugabo bakayavuga mu iterabwoba nk'iri inye. Menga harimwo ibihushara. Nivyo umenga ni ibintu biteye ubwoba ariko ni ibintu umukama avuga kugira ngo yerekane yuko ibi bintu bisenyuka bisambuka no kuvuga yuko burya ikintu cyose cyaremwe kigira itanguriro kikagira n'iherezo.
menga gitangura buke buke genda kirakura mugabo kigagira igihe kigahera kandi mu guheruka menga kirasenyutse kamenga kirasenyutse ariko sugomba guterurwa n'urugira ngo twumve ingene ubuzima bwacu nubundi nubuhera kugira ngo naho ubutugero nibuhere ngo buhere nk'ubuherengeteye tubwakiramwe w'amahimana kugira ngo abujabutse mu budahera bwiwe mu kungena Imana yamaho. Yezu yaraje mu buzima bw'umuntu umuntu asanzwe afise igihe atangurira ko n'igihe ahereza ko ngo kugira ngo mu guheza kwiwe hajya ava muri ubu buzima bwo ngaha kwisi ntibe nko kumenga na kaburungu kanyuma cyangwa nko kumenga asubiye mu busa ahubwo uwo mwanya ukaba umwanya wo kujabuka kuja guhura na Kristo mu buninahazwa nkuko hari n'abazohura nawe mu buninahazwa igihe azogaruka hari abakiriho hano kwisi nkuko Pawulo abitwigisha. Uko ubwo bushikiro rero nubudushikana muri ayo maza y'umukama amaza y'umukama ingene ubwa mbere yaje mu buryo busanzwe akaza mu buzima bw'abantu ariko n'ingene kandi azohindukira mu buninahazwa ubwa mbere yaje mu buryo buhishije haje nyene umuntu azanana mu mbanyi hahishije ariko ubwa kabiri azoza mu buninahazwa yuzuye inganji nyinshi mugabo uyo munsi kandi yaranse kuwutubwira bwo bwa kabiri ngira ni ubwo twebwe turindi yaranse kuwutubwira mugabo aratubwira ibishobora ibibura ukuzohindukira kwiwe kubera iki yanse kuwutubwira nukugira ngo tumenye gufatanya ayo maza ya mbere yo mu buryo bwihishije n'amaza ya kabiri mu buryo buninahaye mu kubinywanisha bituma rero ayo maze mu buninahazwa adutuma nugira ntidufataho seriyo ubuzima turimo kugira ngo umunsi wose w'ubuzima tuwakire nk'uwo mukama ashobora kuzamo ntituwufate nk'uko umenga nagaciye aho umenga hari undi munsi yari yaturindiriye wundi uzoza ukwawo ufatanye n'iminsi yose y'ingene tubaho uyu munsi kuko igihe azogarukira uzomwakira bivanye n'ingene azogusanga ku munsi uyu munaka uhagaze. Tuko turavuga ivy'amaza mu buninahazwa bavuga ibi bisenyuka ibiyaga n'ibisebuzi biza turabibona mu mateleviziyo turabona amaseisme turabona ibinyamugigima bibomora amazu ingwano hirya no hino kandi haraciye umwanya haraciye igihe ngo Yezu ngo agira garuke isi iriko irasenyuka mu 2020 hari abari bamurindiriye bazi bati azoza turabibona ntibisiba kuba byo none kari abatwagwa ingwano abicana harazihindagurika nk'ivyanditsa mugabo akarindira kwaseruka tukabura ubenga imwe igihushane yasigiye ushane nkuko nibaza yuko ibyo byose nkuko twabivuze ibyo uyu munsi byo birasigurwa nuko nuko isi yatitutse yononekaye igisenge kiratoboka hanyuma bigatuma isi ukungene umuntu yagiye arayikoresha akayikoresha nabi isi ukamenga iri kwiramubwira yuko irushe ibabaye aha anyi aba bahinga mu vy'ibidukikije baguma bakoma induru basemerera bakabwira abanyapolitike bakabwira abanyavyashara abanyemari bati nubwo muguma mucukura isi muyikoresha gose iraruhana kuraba tukayibungabunga kandi tukayikoresha mugabo tuyibungabunga kuko niyo nzu yacu twese idutwaye itubihitse ivyo birasiguri kuko mugabo Yezu we ivyo atubwira nogira ntimbere bikarengera ngaho kuko aravuga yuko ngo mwumvise ingene agira ati ngo n'ubukomezi bw'ijuru inteko z'ijuru zizonyiganyiga nukuvuga ni ibintu byose si isi umubumbe gusa ni ko abahinga baratubwira yuko hariho ayandi masi ayandi ma planete ni vyaremwe byose bizotegerezwa guhinduka
kugira ngo bisanganire umukama mu buninahazwa. Ni ukuvuga yuko rero kandi mugabo hari igihe Yezu aba ariko avugiramwo igihe gihinduka kikabisa ikindi. Nk'aha Yezu mu kuvuga gutya, mu kuvuga ibi bizoba bibura uguhindukira kwe mu buninahazwa, bigaca byitwibutsa wa munsi w'umuhero. Aha Yezu aragomba kuvugiramwo kandi ihinduka ry'ibihe. Igihe ukamenga kiraheze igihe caco, kiraheze umuhero wacu uraje, haraje ikindi gihe, une ère canke une civilisation. Kandi twaragiye tubibona mw'isi, ni nk'uko n'uyu munsi tubona hari ibintu bigenda birabisa ibindi, ukabona umenga birasenyutse, ukazobona nk'intwaro irasenyutse irabishije iyindi kaza mbere ikigira nk'iyamabuye, mugabo akagira igihe igasaza igahera ikabisa iyindi. Bijya rero umenga haje bihera umenga biko birasenyagurika, harabo bakwibaza bati n'umuhero, kandi kuri bangange baba baravyizigiye barabihezemwo, ni nk'umuhero kuri bo, kuko bajana navyo ko baba barashize inyungu z'ivyabo byose muri ivyo. Disenyutse rero ni nk'uko ari umuhero kuri bo, mugabo si umuhero, ahubwo ni umuhero wa byose w'isi, ni umuhero w'ibintu bimwe birangiye bibishije ibindi. Mugabo yurabura undi muhero w'isi by'ukuri uzoba ku isi yose, aho Yezu azogarukira mu buninahazwa. Yezu arabitumenyesha. Uyo rero ni uzobubura aho azogarukira mu buninahazwa. Yezu agaca tugengene twategeza kwifata. Ico gice ca kabiri c'inkuru cirija mu Imana. Aravuga ati ibyo ntivyashika. Yego. Muraguma mugavye nkuko umenga ariko umugabo je ndiko ndaramenya ariko ababwiye ati ntimuze mubibaze ngo byose birarangiye, kuko ngira ngo nico gihe yarakiduhishije. Yego. Ariko turaha nyene ngena tubwira ngo tugabe, avuga ati ni mugabe imitima yanyu yoye gutimbishwa n'ubuhumbu n'akaboregwe n'umwitwarariko w'ivy'ubuzima. Yego. Kuko gutimbishwa n'ivyo bintu, umwitwarariko w'ubuzima nibisanzwe ko twitwararika ingene tubaho, nibisanzwe. Byo bitimbisha gute? Burya hari umwitwarariko n'umwitwarariko. Ubona ko ari abantu bitwararitse gose ubuzima bwabo gushikaho barya abandi. Abantu bitwararitse inyungu zabo gushikaho basahura inyungu rusange, bigatuma igihugu gicumbagira, bigatuma umundi ataronka hasaganiriza. Umwitwarariko kumva ati security yanje ni bifaranga byinshi mbitse n'amatongo nguma nanexa ni ibintu by'iwanje. Uwo mwitwarariko ugutuma wibagira uwundi, no mwitwarariko urenze. Niwo rero Yezu atubwira utimbisha umutima. Muragatimba akavuga ati nahari mwene wacu kwitongo ndamugatura, amaraso yewe ntacambwiye. Itongo ryacu, itongo ryanje rirafisa agaciro gusumba amaraso ya mwene wacu, akamucisha ku buhomba. Uwo n'umwitwarariko mubi urenze urugero, ugutuma umutima utimba ntubucumva ikinya cyo kugira nabi. Nibi vyose rero kandi vy'ubuhumbu n'akaboregwe. Zikubona umuntu yaborewe umenga isi n'ijuru byose vyahabaye ivyiwe, ugasanga umenga umutima sihuri, ugasanga ariko akora ibintu mu nyuma iyo zimuvuye ko yibaza ati ubwo buryari jewe, kuko akaboregwe kagutwaye kugumuri wewe vy'ukuri, kugumushobora kumva Imana hafi yawe na mwene wanyu hafi yawe. Akaboregwe vy'ukuri avugana nakaboregwe kiki, nakaboregwe k'inzoga, nakaboregwe nakaboregwe k'inzoga, ariko kandi nakaboregwe k'ibintu byose hajya tuba mu bintu byo kurenza urugero, ugasanga ntitucumva neza urugero ruzigama iteka ry'umuntu muri we. Hari abantu baborewe amafaranga, akaboregwa amafaranga, akabona ko abantu yobagura, imitima y'abantu yoyigura, gakoresha abantu ibi, asa nk'umuntu aborewe amahera. Hari abantu baborewe ibinezero, bakaja mu binezero bikabarengera, ukamenga mw'isi nta kindi kintu gihari atari ibintu vy'iraha, umunezero umwanya wose, gusesagura ubuzima, akisanga ubuzima yabusesaguye. Ingabirano nk'iyo y'Imana yayisesaguye.
ego birafatanye kandi n'ubu buhumbu buryo umumbu harimo akantu k'akaboregwe hari ugomba kuboregwa amaraha y'ivy'umubiri ugaca usanga rero umutima wapfuye wapfiriyemwo umuntu ntagishobora kumva Imana ntagishobora kuyumviriza yumva gusa ibintu bimuhindamwo mu mubiri ntashobora kumviriza neza uwundi mu mutima ntashobora kumva agateka k'uwundi mu mubiri yuko ari ingoro y'Imana yumva umenga ni nk'igikoresho ashobora gukinisha akimara ipfa akimara ubusa akimara ibyasha agafata umubiri wundi nk'igikoresho nawe nyene agafata uwiwe nk'igikoresho gusa ntabone ko ari umubiri wuzuye iteka yo kuba ingoro y'Imana umubiri yakiramwo umubiri wa Kristo kuri twebwe twakira Yezu Kristo mu Karistiya nogira ntivyo rero yeza tugabisha akagira ati umuntu ashobora gutwagwa n'ivyo bintu byo ngaho atari uko ukwitwarika ubuzima byari bibi ariko ugasanga umwitwarari kurenze waguhushishije inzira nziza yo kuzigama iteka ryawe kuguma mu gihagararo cyo gushobora gusanganira umwana w'Imana agarutse mu bunini hazo kandi kumusanganira naho nuko kuguma uri lucide mu rukundo mu by'ubuzima bwa misi yose akagani baca k'abana batatu bagiye bati bakubwiye bati Yezu nguyo ngaho imbere ashitse nko ku birometero bitatagira shiki wocu ugira iki kamwe kati noca niruka mu isengero akansanga mu isengero akandi kati jewe noca niruka kwirega kwa patiri amusanze ari muri studio na atari ariko atanganira atari hafi akandi kati jewe no guma nikinira abazirikanye neza bagize bati ako kabwira kati no guma nikinira niko kari kiteguye kagira kati no mu gukina ndi kumwe n'umukama asanga turi kumwe gusaba rero kugira ngo nkuko Yezu bivuze ati ngo twame tugavye ngo dusabe imisi yose aha turaza kwagaruka ngira ngo hariho ibice bibiri gusaba no kugaba kugira ngo dushobore kurokoka ayo mahano kurokoka ivyo vyago bizogwa ku isi kuko ni ibintu bizotungura umutima benshi ku buryo udafise inguvu z'Imana muri wewe ushobora kwihebura ushobora gusanga wataye inzira y'Imana rimwe rimwe ugomba gukizigara kugomba kumara umunsi ugomba kumara ibica nk'ibiriyo ugaca usanga wataye inzira y'Imana kubera ubwoba bw'ubuzima ubwoba bw'ingene bgeje ingene hazoba hameze amabi avuga amabi agiye kuza kumbura kiriya gihe yavuga ubuzima bwiwe ko agiye gupfa none nk'umuntu avuze amabi agiye kuza tuyashize muri kubu umuntu iri jambo ritahura gute pati ayo mabi nayahe nibitubona yego cyane gose kuko burya ku bahinga b'ivya teologiya muri ibi bivuga ibyihindukira ry'umukama wacu Yezu Kristo bikavuga iby'ibihe vya nyuma niyo batubwira bati burya ibihe vya nyuma twaramaze kuvyinjiramo kuva Yezaje turamaze kwinjira mu bihe vya nyuma ibihe vya nyuma nk'igihe kidasanzwe caho twamaze guhishurirwa ubwiza bwose bw'Imana muri Yezu Kristo aho twabonye Imana muri Yezu Kristo iza mu bantu ibihe vya nyuma rero vyaratanguye kuko nta rindi hishura nta kindi gitangaza gikomeye turindiriye kubona mu Mana byose twarabibonye twaravyakiriye twarabihawe twarabihishutswe muri Yezu Kristo ibihero vya nyuma vyaratanguye muri ibihero vya nyuma twebwe nyene turimwo ni ibi vyago nyene bigwa ku buzima bw'abantu bitewe n'ibintu vyinshi hari ivyago bitewe n'ubube gito bw'abantu n'ububisha bw'abantu hari ivyago bitewe nuko isi isaza igahindagurika ugasanga biragaruka biragira ingaruka ku muntu kuko nawe nyene aba yayiruhishije bya twabizirikanye hari ivyago biva ku ngaruka z'ivyaha by'umuntu ivyo vyose ni ibintu bishobora kugwa ku muntu iyo atamenyerera ingene abibamwo avyakira mu mukama bigashobora kumutuma zimira agatakaza umutima wiwe ni ibi vyago vyose tubona ibinyene tubonga mu gihugu cacu ukabona ingene uyu munsi ubuzima bushobora gutera ibibazo ibaze ku muntu abaho asuma imisi yose wavyuka ugasanga igiciro caduze incuro nka 2-3 ni ikintu gitera ubwoba mugabo usanga aho ukura naho siko vyagwiriye
birahamura nk'ibyo udafise umutima wihangana ngo umenye kurondeza mu nzira nziza umenye kurondeza uri mu gisabisho ugavye kugira ngo kuko hagiye uri mu ngorane inzira zuguruka imbere yawe ziba nyinshi bikagusaba rero kugira ukwihangana n'ubukomezi bw'Imana kugira ngo ushobore gusobanura neza inzira Yezu azananyemwo kugira ngo aguhezagire kugira ngo akugobotore muri ivyo vyago aho rero niho hatugora nje gituma agira ati mugabe musabe kugaba umenga ni ku ruhande rw'umuntu hari ahantu ategerezwa kwiyubara ntace yihebura ngo canke ngo yirekure ari mu kanyamuneza ntaboregwe ari mu vyago ntiyihebure ntiyihebure ngo yihebe agume arondeza inzira y'umukama ariko kandi ngo musabe ukumva ko ari ku ruhande rw'Imana Imana burya mu bihe bigoye hariho ico twitinema la grâce inyengetereza mu mutima wacu no mu bwenge bwacu no mu gushaka kwacu kugira ngo idufashe ahandi hitaserutse twose nyuka twese ntavyo twoshobora kurinda nk'umuntu nico gituma giza ati mugabe ni ku ruhande rw'umuntu hari ikintu ategerezwa gukora kugira ngo agume yiteguriye umukama aje agume yiteguriye umukama mu gufata inzira nyene z'Imana ziyezagirwa n'Imana ariko kuko ashobora kugera igihe akarambirwa kananirwa karemerwa gatsindwa arategerezwa gusaba kugira ngo Imana imunyengeterezemo inguvu zayo zimutuma yumva hari ikintu biguma kimushikura kikamujana mu nzira y'Imana ego uko kugaba kuntumye niyumvira mbega iyo pati y'umuntu ari mu bintu bigoye mu ngorane cyane cyane kubera iki yogaba no kubera ko ashobora gufata inzira itariyo imbere yiwe hari inzira zitandukanye ashobora kuja muri bibi canke akanatakara gose neza cyane ego kuko ugiye kubiraba buryo ubuzima bw'umuntu wamusanga umenga ategerezwa kwama ariko arahitamo bugizwe n'amaproposition menshi umuntu yamari dans le choix nk'ubu nahisemwo kuza ngaha imbere yanje hari ibintu byinshi byaje bindondera muga ndavuga nti ndahisemwo kugenda hariya mu kiganiro c'ijambo rya jambo w'Imana ugumuhitamo mugabo rero igihe utagavye ntuhitamwo neza uca usanga umenga uyogwa n'umukuba w'ibintu ko bije imbere yawe nukuvuga yuko umuntu agavye si kumwe kubagira ngo zitambuko zivugijwe arazivugiriza kandi akamenya ingene zitambuka turi mu ijambo rya jambo mu buzima nko muri bihe tubona ubukene iki umuntu ashobora kuvuga ati mbega noraba uko ndabigenza kugira ngo nshobore kuvamwo none ngo twobaho gute ako kantu ngo twobaho gute none hari umuntu iyo bayibaza ati none nagira ndari inzara nkaja gutora akantu hajya kwa mwene wacu noba mfashe inzira mbi biravana ku muntu jambo ry'Imana rirabitwigisha igihe Yezu abwira ariko arayagira abantu n'abigishwa biwe ngo ntimwibuke ivyo Dawudi yakoze ngo igihe Sawuli ariko amwirukako n'abasirikare be bashonje ngo bakinjira mu ngoro y'Imana ngo bakajya imikate y'imperezo ngo kandi yari yagenewe abasaserdoti gusa hari ibyo twita gusanga uri mu gihe kigoye wugarijwe nta kundi uri bugire inzara igiri ku gature uciye nk'ahantu turanaho byagiye birashika nko muri zingwa twagiye turacamo abantu nk'ubu ariko barahunga baciye umurima w'ibigori barashonje hanyuma arafashe ikigori arihaye arokeje akarya akabandanya urugendo rwiwe uyo nta cyaha bakoze abatabaye ubuzima bwiwe ikigoye nuko yogenda kwimbura akimbuririwe ariko ntihagire uwo afatira ngaho ngo akwegereko acagira ati patiri n'ijambo ry'Imana baraduha uburenganzira bw'uko nuca ngenda gutora hariya oya urihangana ugahita ugafata umwanya ukazirikana ukaraba igihe ukibasha gushobora kurondeza inzira nziza rondeza inzira nziza kandi burya umukama
nahanyene mbere mu bihe bigoye atwereka ko ari kumwe natwe ni naho tunamubonera vy'ukuri kuko mu bihe bisanzwe bimeze neza umuntu agira ati bisanzwe bimeze neza mugabo hajya nyene kuko ngo umukunzi nyawe ngo umenyera he mu magogo mu bihe bigoye ugapfuma wegera abandi ukarondeza ugapfuma usaba icyo ukeneye cyangwa ukegera undi mukarondeza hamwe inzira z'ukungene mwosununura hamwe ubuzima bwanyu nko muri ibi bihe biragoye yuko umuntu wosanga umenga birakunze yuko yicira inzira wenyine birakeneye yuko tuja hamwe mu rukundo rw'abakristo n'abavukanyi tugafashanya kugira ngo dukuzanye dutezanye imbere ahandi ho umuntu umwe wese ukwiwe agiye kwibako iki gihe turi mwahi wacu byogora gose yego turiko turegereza gusozera iki kiganiro ngo nitwamwe tugavye je nashaka kuza kuri ikintu cyo kubaho k'umuntu ukubaho k'umuntu yama yiteguye yamagavye yama yirinda bigirira akamaro nde kubisanzwe mu yandi majambo umuntu yategerezwa kuba arangwa n'ibimwe twita ama valeur mu gifaransa nibiki vyabwirizwa kugira umuntu kubisanzwe kugira ngo nikibano kivyungukiremo ubwa mbere bigira akamaro nyene kugaba nyene kuko burya hari ibintu iyo tubirekuriyemo umutima wacu wa muntu w'imbere wacu arakomereka akononekara ukabona yuko nahinya umumenga umuntu yoba afise ama fraîcheur asa neza agenda mugabe indani hari ibintu yakoze ntatunganirwa ntatekanirwa n'ivyo bintu nasubira kumva neza uburyohe bwavyo kandi ivyo birashobora no kugwaza umuntu hagiye ibi bidukora bikaturaza ijoro birashobora kugutera hypertension birashobora kugutera ingwara nyinshi birashobora gutera AVC kuko ugumubona ibibi igihe bikoze igihe gifisa agatima biguma vyisuka imbere yawe igihe ufise agatima biguma vyisuka imbere yawe bugingo utarabihubura bigingo utarafata yindi nzira nshasha ngo isubirire ihubure ivure bimwe vya mbere biveho none rero umuntu yagavye kugira ngo agumize umuzirikanyi wiwe umutima wiwe ugushaka kwiwe ubuzima bwiwe imigambi yiwe intumbero yiwe muri izo nzira nziza zisanzwe zihumuza zigatekanya zigakuza zikubakira umuntu n'abandi bari hafi yiwe iyagumye ngaho agira amahoro agira akanyamuneza ashobora kumbure kudatunga byinshi ibintu bishese ko nivyo uyu munsi tubona umenga ngo niyo migisha n'imihezagiro nukuri kose umugisha n'umuhezagiro wa mbere nuko umba mu muzirikanyo n'umutima mu muntu w'imbere atekaniwe ubwa mbere anywanye n'ikintu cy'Imana ihezagira burya Imana iriho ejo muri sinzi umwamye yigisha narakengurutse gose iyo nyigisha agira ati ushobora no kujyanye mu nzu nziza mugabo niriya plafond ikakubwira iti mbe urazi ko iyi plafond ari ya mahera wibahana ko kaja kuyituma ku Dubai uriya mwango w'inzu nziza mwiza mugabo ujyamye ukaguma ukubwira uti ngo hariho umugabo yaratunze gose abana yo bariko barafungura ku isiniya mugabo hajya ngo twana duto twamusanga umenga ni nk'utumarayika tumwe dutembera mu mazu ataco twinona akana gabanga magatembera mu yandi mazu mu mihana kakumva ingenda abantu guma bidoga yuko se wako ari gisuma rurombo munyuma bariko rafungura aneze bagira ati nimufungure bana banje narabarondereye kaca karacisha mwirindi jambo ribi ritaryoshe Murone papa nivyo baraturondere mugabo kubira ikido hanze bose bagira yuko uri gisuma ari byo wiba ya se wako acava kuri extreme imwe yakanyamuneza amera nk'utibukiye ahantu mu mubabaro mu mubabaro wa muntu w'imbere so kuvuga yuko ivyo bindi umuntu atobirondera ivyo bindi vyose vy'ubuzima ahubwo urategerezwa kubirondera kuko nibyo bigize ubuzima bwawe mugabo urategerezwa kumenya umutima ubijanamo udafise umutima ubijanamo yeza hanagira ati ngo vyomariri ku umuntu gutunga ivyisi vyose
ngo aroshe umutima wiwe. Dusabe kugira ngo natwe naho ibintu bigoye ntiturohe imitima yacu, twihangane, dusabe umukama duha inguvu, duteramire ubukiriro bwacu, twijabutse twenyene mu nzira nziza, tujabutse igihe cyacu, tujabutse n'igihugu cyacu. Ego mu gusozera ni giki uno munsi wo tubwira tugabako? Umukama ariko araza ku bantu bamwiteguriye n'igihe cy'akanyamuneza. Ibaza umukunzi wawe aje, kubaho nk'abakunzi ba Yezu biteguriye ahazohindukira mu bunini ahazwe. Muri uko kubibamwo rero agira ati bizoshobora kugorana muca ahantu hagoye, mugume mugavye kandi musenge. Ibyo bintu bibiri birakomeye, mugabe musenge kugira ngo bibakingire akaboregwe, umwitwarari kurenze umurandura umutima umuntu, ngo mushobore kuba mu gihagararo cyiza. Uguhindukira kwa Yezu, ukuza kwa Yezu mbere twatanguye guhimbaza muri iki gihe cy'ubushikiro, kutuvyaremwo kuba abantu bari mu gihagararo cyiza cyo gushobora gusanganira Imana, kuko bakirana nabo nyene nk'abana b'Imana. Yego. Murakoze cyane, reka ndabakengurukire Pati. Ndabakengurukira mwampaye akajyo gusubira kuza kuyaga n'abakunzi b'iki kiganiro c'ijambo rya jambo w'Imana. Nuko rero mubandanye mumererwa neza, ndabakengurukiye cyane, nkengurukiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma naho kubimanutsa.